We're gonna march. We're gonna march. Soon we're gonna march. Chuti namwe bakunzi mukurikira ibiganiro bica ku rubuga rwacu The Story Room TV turabashimiye turabaramukije aho muherereye hose ku mpande zitandukanye z'isi kuri uno munsi nongeye kugaruka ariko kandi sindi jenyene twaje dufise uwo twatumiye tugiye kuganira kandi umutumire si n'uwundi n'uwo dukorana akunda kuba ari nyuma ya kamera ni Hemen na muhamagaye kugira ngo tuvugane ku bintu byabaye muri kino gihugu ca Australia ku itariki ya 31 z'ukwezi k'umunani haize imisi mikeya habayeho ibintu by'imyigaragambyo canke imigumuko canke manifestation mu gihugu cyose mu bisagara bikuru bigize kino gihugu. Ibyo bintu byabayeho iyo myigaragambyo yari imyigaragambyo ivuga ko ari abantu bariko baharanira uburenganzira bw'abanya Australia ariko bakitwaza ikintu kivuga yuko kuzana impunzi hano ku bwinshi impunzi z'abari impunzi z'abarabo impunzi z'abanyafrika na jewe ndimwo kwico kintu batacemera ko impunzi ziza zikaza kubatwara ubuzi impunzi hari ukuntu zibabangamira. Rero twabonye ko hari abantu benshi bagumye bibaza ibyo bintu nibiki, hari abatwandikira hari telefone bari hanze ya kino gihugu bashaka kumenya nibiki biriko birabandanya. Basi twe turahari turabizi nico bituma twagerageje gutumira n'uyu Hermani nawe akurikiranira hafi ibiba muri kino gihugu kugira ngo tuze tuganire tumenyesha abantu bumve bamenye neza ibyari byo. Hermani karibu cyane. Asante. Karibu cyane bwa mbere kuri kamera zacu. Murakoze. Reka tumenyeye kukwicara inyuma ya kamera ariko no munsi waje kugira hajya ndakunda. Wenda kuzi kudakunda kuyikana kuri kamera. Yego. Ikaze cyane rero ku rubuga rwacu The Story Room TV. Murakoze. Iki kintu reka tubwire ko ntitwirirwe turaruhisha abantu. Turagerageza turondere amasanamu amwe y'ingene byabaye mu bisagara bitandukanye bya kino gihugu kumbure tugende tubisangiza abariko badukurikira. Utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo dushigikire kuko tuzokomeza kugira dutanga amakuru y'ibiri kubibera hano muri kino gihugu canke ahandi hantu hatandukanye. Ibi bintu rero Hermani twayumvise bivugwa ngo hariho ibintu by'imigumuko bigira bibeho bakatugabisha ngo abantu baba migrant abantu b'impunzi muze murabingire mwigengesera kuri uwo munsi w'itariki 31 biraza birabaho. We waravyumvise wabyakiriye gute bikiriko biravuga? Cyo musanzwe bigitangura kuvyumva nyine mu binyamakuru mu bugroup nyine bwa WhatsApp ubona amaposta cana ko amaposta abantu benshi bari ba postings ariko je kesho na kesho nabifashe nk'ibintu nyine by'ibisanzwe kubera abantu bamwe bagenda kuyamamaza nkunda kubona ari benshi na cyane kino gihugu kiremera ufise cyavuga wese aremerewe ntibamwemera bashobora mwemerera kwere ariko ari iwacu uvuze ikintu uzanye ikintu cyane kwanza kigaya leta aho barakwiruka ko nibirenge bigashuha ariko muri kino gihugu barahumanywa wose umuntu wari we wese kugira ngo nimba hari ico afise yumva ashaka kugenda kuyamamariza ico keneye gusa nuko ubisabira uruhusha apana gupfa kugenda uko nyene mugabo iyo usavye uruhusha kweri barakwemerera nama nabonye hajya kuri parliament sinze ko rahaca usanga hari nk'abantu nka babiri n'igisayi nuko ngo bara protesting umwe ni majambo yarabuza abafana so nanje kweri naravyumvise hanyuma je nabifashe minenego nyene nabifata bisanzwe nkuko namafata nibindi ariko ugiye kuraba mu binyamakuru
ahanini ibinyamakuru ari ukuntu babikakamishije bya kino gihugu hanyuma byagiye bivuga hanyuma rero n'abapolitician nabo nyene baca bajamo nabo nyene urabona byo sinzi ngene bakivuga mu Kirundi ku gutanga ama warnings not ama warning nko kugabisha abantu ubabwira ati muragabe ibiki nibiki ariko ugiye kubiraba byace bituma nababandi banyene kubitegura baca nabo nyene baronka abandi bafana baza kubiyunga ati kumva abantu duhuje ivyiyumviro umva wawe ndi wese yahora yinyegetsa uraze ko nyene abazungu ashaka kugutwengera nubwo yoba atagukunda canke atagukeneye mugabo muri irya nzira yo kumva kumbe nimba ko hariho abantu nani tubihuje reka nzogenda ndabashigikire sinzi abantu babiteguye boba baramenyekanye yoba yaramashira hamwe yigenga boba bara abantu basanzwe nyene baraho canke turamenya neza abari musanzwe inyanduruko I think byari kurujya harimo politician nkunza kumwibagira izina no muri Queensland niwe yatanguye abivuga hariho n'ujya ntuzenya wa mugore w'imishatsi igomba gutukura ntuzenya Pauline Hanson kubera nawe nyene yaragiye mu nyuma arabiyunga mugabo mu babiteguye ntiyarimwe hariho n'undi mugabo nawe nyene ndamwibagira izina wewe haraboneka naka video amaratunga urutoki ngo n'abanyepolitike mugabo ugiye kubiraba ukuntu bavuga ntihageze abantu bita imbere nyene berekane neza ko aribo babiteguye byabonekana yuko hariho abantu nka bakeye mugabo nta giti kanaka bari bafise byabonekana yuko barimo barabitegura ariko nibuka hari ahantu higeza guca ka message kava ku muntu uzaye ku member wa parliament umwe avuga yuko ni ibintu bitorganize neza umushinga amateka avuga yuko bitari ku murongo neza ariko mu yandi majambo byo bamaze kuzunguruka mu yandi majambo babiteguye ntibashatse kwigaragaza neza mugabo ikintu cyose kinini yanka kujya kose gitegeza kwa gifisa abantu bari nyuma yacu nabagifashe mu mugongo. Imbere yuko dukomeza ikiganiro twashaka kubamenyesha yuko dufita maison de passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira maison de passage nziza cyane. Ikindi turafita ni imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane. Abantu mutuye mu gisagara ca Nyanzarake canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kwisi turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center. Turashobora kubafasha kubakorera imiziki kuba recordinga yaba diaspora bari mu Burundi ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana. Uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza. Iyi migwi y'abantu babazungu bibona ko bari hejuru y'ibindi biremwa byose bo ntibari babirimo nabo nyene kubera ugiye kuraba ukuntu supremacies bigitangura wamengo ntibarimo mugabo mu nyuma kubera Melbourne neho nko mu ndwi nka 3 ziheze nimba atari mu meza ngaha heze baratembereye mwibarabara nyene biraze bifutse no mu maso bambaye n'ijya ntuza ya Hitler sinzi kurayibona ijya badge yabanazi bana bakubitse ko kuboko bongera barazunguruka ico gihe ntabwo vyagiye mu nyamakuru cyane abantu benshi ntavyo bamenye ndabatinya mu myaka 5-6 iheze kaya gasore ko muri New Zealand so kwinjiye mu kanisa mu musigiti kakarasa Islam 50 bose kakajamika hasi kari mu white supremacy romaze kumva ati basha bari bagatraining muri Ukraine hari yarazi ko hariho buzuye kari nje kabizo mu musigiti karakubita kararasa abantu 50 ntakazi ubakatwe gufungwa Burundi rero numvise abantu nkabo je kabaza nk'ibyo ndabifata ko ari ntibisanzwe. Sasa rero abo batipe nibo bace baza baravurugira bajya abandi bantu byabonekana yuko barimo bariyamiriza abimukira
kubyo batari kumwemuka ubundi nabajyana bo nyene ntibakunda abimukira turase no kuvuga yuko ibintu by'abimukira ibintu by'impunzi n'ibintu ntibabikunda bariho abatakunda abimukira mugabo ataraba supremacy ariko kandi izo impunzi zarizo zose reka ntibavuga impunzi kino gihugu cyawe cyakigizwe n'abamigrant kigizwe n'abantu b'impunzi twovuga ko baza binyambukira baza kugirira ntibavuga impunzi bavuga abimukira umuzungu wa original avuye muri Scotland avuye mu Bwongereza uyu ni bamuharura avuye muri Wales uwo ntabamwe bako bavuga ico kintu c'abamigrant baba bakeneye kuvuga twebwe abanyafrika abahindi abashinwa n'abakiza Cambodia za Thailand aho ariko impunzi yajivuye muri Scotland hamwe n'abajya muri South America bose barabaharuramwe impunzi yajiva muri Scotland mu Bwongereza ibihugu byabo nyine abazungu original bo impunzi waruzi yuko n'abantu bamwe muri Spain batabaharura mu gitigiri c'abazungu bajya bose baba latino latino nubwo ari Latin America ariko irya Latin yo muri Spain ntibabemera kera mu myaka iheze hari abazungu nigeze kumenya nigeze twamo turarondera inzu muri real estate hanyuma tugiye kubaza bavuga ati ujya muntu ntigeraho inzu abanyafrika canke abantu baba Latino abantu bose bava mu bice bya za Spain ntibabahamaze kube bahamazu umuntu wenyine babona usafize uko bagwera cebonekana neza yuko yanduruka muri ibyo bihugu byo muri Europe ya ruguru apani no Europe yepfo jewe nakurikiranye ku makuru sanga mu bisagara bikuru za Adelaide Perth za Melbourne hoza Sydney hose byabereye mu guruka kandi abantu karaba abantu bari benshi cyane none ko tumaze kumenya yuko aba bantu batariko biyumvamo twebwe abanyafrika niyo indi migwi nko tuyivuze ko nabona bari benshi kweri twicare ngaho dutuze ntabwo barukwiye kugira just nibaza ko bari benshi ugereranije nabajya bagenda kugirira mbibavira kuyamamaza imyerekano bajya wa Palestine kwa nabo nyene ujya munsi nabo nyene bari yamamaje sinze ko babimenya barimwe nabo nyene ujya munsi nabo nyene bari bafise hari imigwi myinshi yabiyamamaza gusa benshi ntibabimenya ahanini inya twebwe impunzi twamenye ibituraba twe twaravye ibituraba ibindi nawe ntitwabimenya ariko intutsi kundi yabiyamamariza ibintu byo muri Palestine na Israel nibo bari benshi gose gurusha abo bandi bose ari hama abaca bakurikirwa nabo banka intutsi y'abimukira hama bongera abantuze aboriginal nabo nyene barimo ariyamamariza ubwigenge bw'iwabo abantuze abagore nabo nyene barimo ariyamamariza ubwigenge bw'iwabo urumva yari migwi myinshi cyane gose ariko ivyo byose kwera hari aho bageze bose barahurira hamwe bahuriye hamwe rakajagari kaja karatangura baba type rero abazungu bumva yuko bari hejuru y'abandi bose nabo baca barinjira kwa bari bambaye nama mask ugira binyegeza ariko bajama ariko mu mategeko kirazira kwambara mask yugiye kugira ivyo bintu vy'imyerekano bakakubona abari bambaye mask benshi barabafashe bamwe barabapfunga gukozanya cyane mengo muri Sydney ho bahuye naba aboriginal niho bagwanye na ntuzenya na Melbourne sinibuka kagwi bahuye nabonye baragwana barakozanya kandi ababigira bari babazungu bamwe bumva yuko bari hejuru y'ubundi bwoko bwose babandi nyene bivyihebe so ntitugira ubwoba rero cyo kuri je novuga yuko tutogira ubwoba kubera bajya abantu ni benshi kino kubwira bino bihugu bitunzwe nabimukira cyane Australia za Amerika ubufaransa ubwongereza vyubatswe nabimukira kubera ugiye kuraba bimukira batariho economy zabo zazipfuye kubera ubuno bwoko ntibakunda ibikorwa vy'inguvu bikundira tujya dukogwa to guhera saa 3 kugeza saa 11 ni bakeyi bakora harana ka video kaciyeho kambe hari mu Bwongereza bamwe arabaza ngo kubera iki watakaza uvise nawe avuga ati no abimukira baragatwaye ati none ubunyene woka arako urasaba ngo arako nagiye gusaba ariko baje bambwira yuko ntangura saa 11 z'igitondo nanje homba niryamiye
uni nawe ati no numva bararondera ivyitwazo kugira ati bibone abandi nabo nurumva ngo bakora cyane gose ngo nimo ndakorana nabo cyabonekana yuko ndi kinebwe so ruba bica bibonekana muri iyo nzira ariko jewe maze kubona harimo abantu b'abanyepolitike umenga basa nabumva ibyaba abantu nyene bigaragambya bavuga nkagena nkabihuza n'amakuru twashika hano twumva bavuga ko imbere yuko barekura kugira ngo impunzi zize hano ku bwinshi ko habayeho ama debate menshi hariya mu nteko mu namashinga amateka na nkenguza amateka bavuga ateka ntimuzane izo bantu ku bwinshi ntimuzane abanyafrika cece n'abanyafrika mu myaka yo mu bihumbi bibiri na rimwe uko kandi aho barondera kuzana abarundi n'abasudani hamwe n'abariberi izo debate ro nkashangena nkabihuza nkasha ndaba igitikirisha cy'abantu bari mu mabarabara bikasha bintera ubwoba nkavuga ko biri kose naho tubona ko ata impact biriko bitugira ko watanga rukataki mugabe ibintu dugiye kubiraba turakwiye kuba gusa nabogira ubwoba gusa ubundi twaba dukeneye kugira ubwoba gusa y'abana bazungu nabo nyene bafise ubwoba abazungorije igituma bafise ubwoba ahanini inya no kubera bumva yuko mu minsi iri imbere bazoza kwisanga ubwoko bwabo bwose bwapungutse igihugu carafashwe n'abantu ze abo bimukira bo babyara umwana umwe bagarukiraho nibuka twarigeze kuyaga ko none muzungu tora cari mu bihumbi 2018 gutya 19 twabivuga ko namubwira ati rero zina makuru ntimushavure cyane gose kubera hanini y'ivyinshi nimwe mu bitera raba mwarahevye kuvyara ati mugira ati nabo mwavyaye nabo nyene babaye abantu uzenya ambe babitangwe ki mu Kirundi babaye bamwe batanga kurongora abagabo bagenzi ba abandi barongora abagabo abatinganye none bumva abo bantu ubwo population yabo imwe irapunguka niyo mpamvu bashuha dusanga hariho kubatera intege bavyare cyane ibihumbi 5 umwana uvyaye nubu barayacayatanga nukuri batayatanga bagusa bahinduye system batanga make barayatanga neza twe twashitsemo be baratubona 5,500 duti aya ntaducika abantu bakabyara buri mwaka sasa mwe mwavyaye kare ibintu birabaye nabi batatangura barabikase bijya bintu bro no biracariyo mwe mwavyaye kare bayabahera icari sasa bure mu nyuma maze kubona kajagari karimwe mu bantu bayaronka kandi bonus barayitanga mwe raza basoma ari ingene bayavutaguye ni handi uco usanga umuntu yavyarari rimwe mu myaka kabiri hafi mu mwaka umwe bagerageje barabukuntu kabiri umuntu yobyara kabiri mu mwaka so nabo barayatanga gusa ubu bayatanga make bayarakase ma parity basi none rero urumva bobo bibonekana ko menga barafise ubwoba yo kumenga izi mpunzi z'abanyafrika z'abarabo nitwaguma tuba benshi hano kandi abarabo huru bibona nyene hariya mu birukorera urubona abarabo ngene usanga umuryango ari abana 12 ewa nari gihe wuzuza ifomu ukagenda ugatora kopi y'indi fomu kuzuza urabe ko umuryango wose woshora kuwarugisira wose ewe barabona ati ni benshi aba bantu bava baza batuganze kandi niko biri niko biri reka ngira ngo twese turaza gutanga impanuro kumburu ico twokora ariko jewe ku bwanje ndiko mbona ko iki kintu ntidukwiye gifana ikintu gisanzwe kuko nimba abantu bangana kujya hakabaho n'abanyepolitike bamwe bibonekana kumenga bariko barabumva barabashigikiye kandi bavuga n'ibintu by'ubujuju bavuga ngo bariko barashigikira ngo agateka k'abanya Australia iki gihugu cya Australia cubatswe n'impunzi yego bene co abambere babaye muri kino gihugu n'ababoriginal aba indigene ba Australia nabirabure mbere nka twebwe usa no ko bafite imisatsi nk'iy'abazungu kumure ko batabazi ariko uciye uraba ariko bariyamiriza ngo impunzi ukabona harimo abanyepolitike babirimwo nubwo batashobora kwiserura cyane ukabihuza n'izo debate zabayeho bataratwemerera kuza hano je nshangira amakenga nkavuga ati ko biri kose ibi bintu hariho umugwi utari muto hariho umugwi utari muto w'abantu kandi aho mvuze abantu bamuze mu nzego zose mu gipolisi hariya kubuzi yo mukorera hariya ku mashuri y'abana bigira kuri za kaminuza sinzi mu namashinga amateka na nkenguza amateka ushobora gusanga harimo abarimo bashigikiye ibi bintu sibyo
kabisa je kubwanje numva kumenga umuntu yogira ubwoba nka jewe ubwoba bwanje burafise ishingiro bro je ndumva ubwoba bwopunguka gusa kubera ugiye kubiraba na cancana kino gihugu hariho sector zimwe zidashobora kubaho ata migrant ata bimukira canke impunzi canke abantu baza gukora ubuza baca bisubirira inyuma izo ntuze ntizokora so reba ajya batipe bariyamamaza mugabo ku ruhande rwa ekonomi y'igihugu aho bambe bariyagaragambya ku ruhande rwa ekonomi y'igihugu aho hantu ntaho biyumvira bobo batumbereye gusa kuraba intuzenya batumbereye kugisha hirya protection y'intu abakora abazungu batawundi muntu akwiye kubavangira mu bihugu byabo nta narimwe bigeze bagenda kwigaragambya mu gihe intuzenya mu gihe abazungu muri Scotland bemwe baraza abazungu bo muri Ireland bemwe baraza bariya nabi wa n'abazungu original ariko iyi probleme nabo nyene ntugire barumvikana ariko hatanguye kuza abataliyano hatanguye kuba akajagari hagiye kuza burya abataliyano ntibabemera oya nabo nyene byarabaye aho binuba abataliyano uraza abashinwa bo baje imbere y'abataliyano abashinwa bo urumva bababwiye ati mwebwe akazi iwanyu ni hariya mu bikaju ubona ibyo bikaju byo muri Queensland bariya nibo babirimye nivyo mu misigati ingere yako ba Vietnam bazi aba Vietnam rebo nibo barose akajede je ni Uganda twarigeze kuba tuyaga nabo barambwira ukuntu bafashwe nabi muri kino gihugu bagishikanga baza n'amato baza n'ubwato abandi bimwe bigashika bakaza n'intuzenya bakaza nyine mu buryo buhuye n'amategeko ariko abeshi baje n'ubwato ariko abo bose barafashwe nabi mu nyuma abantuzenya aho atwebwe dushikiye abanyafrika ni twebwe twaruhuye Vietnam 2004 2003 kubana gushika mu 2010 rero azi yuko ndaze wene nawe uri mu gihe twe twaziyemo kya gihe umwengo rumwirabura sosi birurazi gine bategera abantu ku matereni bakabakubitiraho mwibarabara ukasanga urari ingumu itumvikana kumvikana so ivyo byose ariko leta sinibaza yuko ivuza ati kwanda ufate abimukira bose bari muri kino gihugu tubasubiza iyo baje bava urumva ayo mahera byo bakosting urumva urabona izo sector nyine zimwe zobomoka nibuka tarimo turavugana n'umuhana ntuzenye nanko iwanje tuvana kubijanye n'ijya Adelaide Pottery hajya babaga inkoko canke zijya ntuzenya izi factory zose zinyama factory nka zose zocha zishatinga down ni abanyafrika nabo barabo hamwe n'ababaza aba Indonesia so abo bose bohita bugara kandi bugaye urazi ingene ibintu byose byacha biduga hejuru muri aya masoko iryo kosa leta ntishaka kurikora kuva gusa bajya bariyamamaza kandi ubwo bwanje ndashabuvuga ko ngira ngo nawe ko dukurika harabavyumva nkande byoshika ugasa ejo tukisanga kuko ibintu bya politike birahinduka tukisanga ejo tugiye kuyobogwa na babantu byiyumviro bishigikira kandi bategerezwa bazoshikayo mugabe ico gihe tutokoroherwa kwe bazoshikayo mugabo bamaze kubona ijya reality barayizi none reka nkwereke basi dufatire kuri Trump ego Trump yamwe arabikora bijyakora ariko imvugo yarafise akiyamamaza ari ukuntu yahindutse gatoyi nubwo bafashe bagapakira bamwe bajya bose binjiye mu buryo budahuye n'amategeko basubiza inyuma bijyaho muri Australia vyatanguye kera gose bama barimo rabikora ariko bajya abantu binje mu buryo buhuye n'amategeko abeshi ntabo basubije inyuma abo basubije inyuma ni bajya basanga bakoze ama mistake bajya ba officers mugaba bamwe bara contesting bagasubirayo ariko abeshi ni bajya binje mu buryo budahuye n'amategeko urabona Amerika ni igihugu cyo inuze immigration yaho ntugirira itafu cyane nk'iyo muri Australia iyo muri Australia niyo ikaze gose biroroha uceza Mexique ugenda ugasanga uracengetereye ntabiba turi ni igihugu kimwe kiri hagati y'abazi biragora gucengetera so biragoye gucengetera kandi hano urumva kukurondera biroroshe kwa kuronka we muri Amerika biragoye ugira abakuronka bafatiye kuri ATM mwana wo muri Congo kabisa na visa yaheze yakeneye gusubira
yari yatumwe ko nabe wawe manyene rondera umuntu baramubura uwo muntu ni mumuzane ntarasohoka baranga ati ntituzi yo yagiye ati sawa yagiye gutora amahera ku gihome yahindukiye ahagararanye n'umuntu erega ni benshi kandi hajya bamugumye muramudoriya gusa barikawushe yagize iki mu electronique gusa intuzenya benshi hariya muri Amerika bara overstayinga zijya visa zabo ugasanga yarengeje ijya minsi yavuze ko bamuhaye kuri visa kandi ni benshi je maze guhura bambwira yuko visa bigeze kuba muri Amerika igihe kirengeye visa babahaye ariko nyene ugasanga niko buzima ntibakaza ariko ngaha wihende gusa urenze ko ntibatevya kugutora so rero tugaruze kuri ivyo nyine hamo turavuga kweri mu bisanzwe aba politician bobo barabizi mugabo razi ko aba politician habaho razi mu politician amaze kubona ahantu hari amajwi ategerezwa gutambika yakaguru kubera hajya niho hari amahera wewe ikimuraje ishinga kugera ku butegetsi so ariko kesha bibaza ko yogera ku butegetsi umunye politike ashigikiye abo bantu agashira amategeko yaduhotora twebwe nye tukijana umwe tukitahana none wumva batakwirukanye umva barakwirukana mu buryo butari sinyina buvuga tekeri begi tugenda kwanza je ndimo ndaraba ibintu bitarabija naho batoshira iryo tegeko twebwe nyene tuzokwisubiza inyuma tuzota ubuzima buragoye nivyo turavuna gukaba n'ibindi tuzogenda mu Burundi ugira rya vision 40 60 tuzotaha mugabo tuzorangirizanye bamwe bazogenda abandi bazopfa bakiri ko barubaka n'umuryango bigeze guhunguka ngo barahunguze bahungutse gute uhungutse asiga tanze passport wohungukane passport kandi gifite imyaka 10 bamaze umwaka umwe bacabaragara bace bagaruka bace bagaruka kumene ho bagize assessment barabi ubuzima bwa hariye bamaze umwaka umwe nta nakiri bamaze umuntu ndababona baragarutse famille neza nzi yo kuvuga ngo tuzogenda hari gihe byogora ariko turashobora kwisanga seriously usanga habayeho abantu bafite ibyo byiyumviro bagafata ubutegetsi bagashira amategeko yaduhotora tukijana twebwe twenyene cyangwa sana natwe turashitse dushize amategeko abahotora none erega kino gihugu urabona systeme bari bashabe batuzaye muri kino gihugu kugira duzokora muri factory ariko kugira ngo tugume muri ubuzima bwo hasi bwo hasi ariko sivyo turimo turakora intumbero batuzaniye siyo turimwo nivyo turimwo ndiko ndabikubwira nivyo turimwo uno munsi uzundabire hano uzufite gusansuma abana biga kaminuza barahari bakeyi bashobora kumara iyo degree ariko uzompubitire ibiharuro by'abantu bakora masters abantu bakora PhD bariho nivyo ariko ni bake mugabo muntu mbere abarabu mu abahungu ba Abraham my friend abashitsa ahantu baracengeta ikintu cyambere bo barashigikirana urumva barashigikirana ibintu byose babyumva kumwe nibo bariko baracengetera usanga kuri za kaminuza biruka abarabona abayahudi bose tabuzwe ba Abraham sabana ba Abraham my friend abo nibo bantu nemera bako twebwe my friend ariko ivyo ndimo nakubwiye ico ndiko nakikwemerera ico kibazo urimo uravuga wanashima n'aba Vietnam bafise ikibazo cyo kimwe nico dufise gusa nabo haruko nabo nyene biza ku kantu ko gushigikirana niko kantu nico kintu cyo nyene baturushije mugabo ugiye kuraba twebwe ahanini inya nta numwe yategereza kuja kwishura bego twarabo kugenda gukora hariya mu mirima no gukora mu mafactory ububuzi nyene bwo hasi mugabo bicabonekana yuko hariho bamwe baciye baduga hejuru so hanyuma abandi nabo hakuja ku kazi bacagenda kunywa inzoga hamwe n'ibiyayura mutwe nka Brisbane hariya hariya niho hari ababikomereyemo none rero yege nyambukira dukora iki ubwo turagenda gusozera gusoza icambere na mbere tukwiye kwinjira kwanza hariya nyine muri parliament tuzoshikayo gute my friend ico nico kibazo mvye gushigikirana gute kusanga no munsi abana bariga
Oh, ngiye kuza kuzofigisinga amatara electrician ngiye kuzobumuka. Ariko birimwe amahera. Ngiye nuko bimeze. Erega ni system nibyo badutegesha. Mungu birimwe amahera. Ibi bya disability. Oh yeah, barabishiramo inoti. Abo bantu baba traders, abo bantu babubatsi. Barafise inoti men. Babikwitamwe inoti nyinshi. Kugira bagire gute badusa amazi, my friend. N'abazungu bakuzobisangamo. Canka uraza abataliyano babikora. N'abazungu niyo mpamvu utazobona umutaliyano numwe hariya muri parliament. Baradusamaza my friend. Jewe ndavyibuka ndi kuri TF ndi ko ndi 2008. Turiko ivyigwa twohitamwo kugira nyene tuve mu mashure y'icongereza abakora amakosi kanaka bagena kuri za kaminuza bagire gute. Umwarimu yadufasha ndamwibuka yatwigisha ari se yitwa Sandy ndamwibuka. Je nabwo ati oje nkine medicine. Turi muri office mararandavye nk'amasegonde nka 10 nangahe. Mbona hari kandi kantu kakikanguka. Kandi kiyagihe byari ibintu udashaka expecting mu muntu mwirabure. Tangura kumbarira mbira ibintu byinshi urabona ngo medicine ngo bisaba ngo ubuzi biharuro byinshi, ngo ubuzi chemistry, sinzi ibintu bya biology. Ndavuga rero ibyo ndabyiyumvamo nzogenda ndabe ko nogerageza. Akambarira nyene nkabona mbwahagera igihe nyene nabona ko ndiko turabyumvikana cyambye ati umugabo ntabwo yumvira ngo ndiko ndakubwira ngo wibagire ngo bijanye na medicine, ureka ngo tuzogende ngo tugerageze ngo ugire uko my friend bibuko aho ndiho ndagira nyene ndiga birakunda ndaja kwishura y'ubuganga nubwo ntagiye ngo ishike kuri PhD ariko hari hakantu kuko wasanga bariko baratworiyanta ibintu bagomba batubwira bari mu batwisha kuri TF yo ngo PhD kango is good ngo good money nivyo bintu bagomba batubwira babidusunikiramwe abandi bakabasunikira mu byo guteka baze kuba abashefu urumva abandi bakabasunikira mu byo bya child care ukasanga kudusunikira kuja kuri kaminuza nibabivuga no kubivuga umva bakeneye gusa tugene muri ayo makosi ngo nyene butoyi ubundi burya buzi nabo nyene babona yuko batagifisa abantu babukora canke bahisemo guheba kubukora ubuzima aho hasi umeze naramubwiye umwarimu araho umugore yatwigisha ndavuga ati je narandi umwarimu muri Afrika ngo ushobora kuba umwarimu hano ngo nta kibazo ngo ushobora kuja mu bwarimu abarimu ngo benshi bariko barasaza ndavuga ntoya kuko ubwarimu nyene ico kimwe n'ibyo nyene ariko nshuti yanje ushaka ndakubwire yuko hariho ikintu cyo ushaka kutwereka yuko umenganye twikumire muri ububuzi bwo hasi aya makoze mato wige guteka bibivyo wige kwestara amatara bibivyo urumva ico kintu rero jewe ndagifitiye kubwoba kuko my friend ni wabyara umwana wawe agasanga ukora mu ifagitori nawe nyiraso nawe bakorera mu ifagitori bizokugora kumwumvisha ngo agende kuri kaminuza uko siko kuri none cyane gose ninacho gituma rubona yaba ariko baratuzana bagerageza bakaraba abantu bakubititse imigwi y'abantu yakubititse kumva ngo umuntu yahunze 72 agahungira muri Kongo akongera agahungira no muri Tanzania sinzi nguyo bagira babafashe kandi barabatwaye benshi kumva umuntu amaze guhunga 2-3 imyaka 30 uri kurahunga my friend canke bajya bavugane bahungiye muri Iran bakava Iran bakaza mu Buhindi abo bamwe ati umugwi w'aba bantu aba barakubititse bafise trauma reka tuza nabo nyene bazobaho bwa buzima bwo hasi n'abana bazobyara nabo nyene hatsara amahirwe menshi yuko bazoba muri ubwo buzima gene bwo hasi nuko bo bipfuza ko bimera rero ikintu cambere cyo wari kuravuga kandi ndagishigikiye no kugira inguvu muri izi community zacu z'abanyafrika community y'abarundi yacu hano irongowe na Manuel n'izindi community haba ariyo muri PF irongowe no witwa Magufuri harusha na Brisbane na Desire n'abandi borune hariya kwa Nzenya kabari Beritra sinzi za New South Wales Sydney simenya hamwe na Tasmania nukugira ibishoboka byose twankuraje abavyeyi n'abana bige bagende kuri za kaminuza kuko ntuzokwisanga muri parliament house wizi koze yo guteka sindabizi sinzi izo bawaci urumva ariko byoshoboka sinzi uriza presentation nziza kandi de imbere urumva icyo ni ikintu cya mbere kimwe nico ikindi abaroya bagwira abanyamategeko 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 bariho ariko ni bakeyi ni bategeye bajya kuri za kaminuza ko baronka bagwiriye abo banyamategeko bo bamwo urumva abo badokiteri bo kuvura bakabamwo
ubwo bafite za masters muri business administration bakabamwo ariko twagwije abanesi abanesi bo turi nabo abanesi kabisa ngo turafise ariko ni sawa mugabo tuve turonka benshi bagera kuri za kaminuza bakoreza masters bakoreza PhD n'aba engineers bose turi nabo ubu muri parliament federal parliament y'urwego rw'igihugu mu nama nshingamateka y'urwego rw'igihugu hamwe Afrika dufise twigeze wadufise wa Mukenya yaraheze manda yiwe ujya manda yiwe yaraheze yaravuyemo kandi n'umugambwe wiwe warafuditse ari uri bifiseyo nta numwe tuzoshikayo gute n'abana tubanguraje bagende ku ishuri my friend je ndafise ubwoba tutagize ibishoboka byose ngo izo nzego zo hejuru zifata amategeko twe dufise y'abantu twe dufise y'abana bacu twe dufise y'abantu bacu je mfise ubwoba biracari hano mengana bitoyi ariko imyaka 10 15 20 you never know ubundi unaravye kuri no saha ntiwoshaka kupfa ngaha ugere city utabonye abimukira batarabazungu ni benshi gose iyumvire rero mu yindi myaka 20 iri imbere bazoba bangana guteka nabonyereka bagira ubwoba umwanya umwe ngo barafise point natwe tugiye kubugira kandi twibande tukaraba ko twoshika hari amuze usurazi ikintu kibabaje ugwaruka rwishi rw'abanyafrika bamo barinjira mu byayura mutwe niyo niyindi strategy je nibaza yuko aribo bayikoresha kugira ngo bazibire nako bagize ba aborigine babashize mu makominote yabo hariya mu bijiji byabo ngorane mwebwe kuko baza ati baguma mu bijiji bwabo hariya gwara umugirwa bashabarunwa neza bisanzwe n'ishuri ntibabirukako baro baca bapfira muri ibyo nyine ni systeme ukwigwana ko no bariko baragerageza kwigwana ko tutigwanye ko nibyo nimo ndavugana n'undi muntu we murambwira ati rero abana banyu mutaba keepinze busy baronka umwanya wo kuyaga n'urundi gwaruka muri ujya mwanya wo usanga bahuye bari mu biyago na vya bindi byo kunyura umuge bitanguriraho nyene uni muntu suggesting ati rero batware ku ishure ave ku ishure mutware mu nkino ave mu nkino nimba ari ufise imyaka yo gukora akazi aje gukora akazi abe busy n'ivyo bintu bitatu siyo bibiri gusa bitatu ishure akazi n'inkino canke iyindi activity kanaka nayitoba inkino ariko tufata akarero nk'abajya byo kwisenga kwisengero canke mu makwaya canke maybe hari ama activity meshi ndavyibuka urona tuva muri Afrika nyene badushira hari impande y'igisagara ariko warasanga wumva no batwankuraje ngo tugere kubanga no muri amakarite yazimbutse ukubera one hamazu yazimbutse kumbe niho rugurishirizwa kumbe my friend niho ruri so abana banyiro nibakurira muri zikarite rurimwo my friend aho hari ibyago byinshi yuko bazokwisanga nabo nyene bajoye acha muri ghetto yo muri South Africa cyo cyaramubaje my friend yo twigumira muri ziriya quartier za Kirban tukapambana n'ubuzima nari amazu ariko hajya naho hari hameze nabi seriously hajya naho nyene hari muri ghetto ariko no Kirban ni ariko hari amakartier meza bro wasanga abantu barimo Saudville n'ubwo mana zo nyene zimeze kuntu ariko hari ahantu ariko hari ahantu hari hameze nabi yari Seaton hakongera akaba Kiruban hagacaza hano Mansfield Park sinze ko yibuka hajya karakajagari gose abavyeti namo baca barahagura ikindi kintu niyumviriye cyo dukwiye gukora twe nk'impunzi cyangwa abanyambukira no kwiyubara gukomeza kwiyubara pe urabona ibintu biriko biraba ibintu vyo kugenda ijoro muri public transport ivyo mukwiye kubiheba ariho ibintu ibibaye uko je cyo mvuga hajya imigwi yose yaba bazungu umenya haba harimo abantu bashigikiye ivyo bintu haba ari mu bapolisi haba ari ku mashuri kuri za kaminuza nico gituma no kwigengesera my friend nimba uri mu modoka uri kwatwara imodoka kwiyubara ukoze akakosa gatoya ubu nta warning uhuye n'umupolisi akunda abo bantu akunda ivyo byiyumviro nta warning aguha higeze ko yiniko nagakosa gato ifine y'amadolari $500 igeze ko ni muzungu yavuze ati umuzungu wenyine wo kwizera
n'umuzungu apfuye ariko ujya bose abazungu original bose wari wese ashaka guhinduka no munsi ashaka kuba ari umugenzi nivyo bintu bitari muri we na gatoyi ariko ejo hashaka kuba incident kanaka nawe nyene kandi n'umwirabure nawe nyene ashaka guhinduka mu kanya gatoyi hageze nk'umwirabure akora agakosa baye bakwitanira mu ibarabara bakamera yakabafata aho ibinyamakuru biba bitomboje nkuru ivugwa ku mateleviziyo yawe bakashaka kubwira niyo yavuye channel 7 ebana irabikubita ikakuma muri Kenya ngo ubuzima bwari bumeze nabi ikaba big deal ariko n'abazungu biga barakora amakosa muri kote baruzuye ni imvura yabo bibona bya exploding ku mateleviziyo so kwiyubara icyo kintu ndashibaza ko dukwiye kongera ukwiyubara cyane ko cyane kwiyubara kugabanya amakosa abantu banywa inzoga bagaca bagenda gushofa bakagonga abantu aho rero urumva baragashiramwo n'akamwana wa mama mu kuguhana rirabana inguvu so ndibuka sinzi ko bibuka hari incident mu kwa gatanu yabaye aho yuka umurundi yacumise uni munyafrika mugenzi we ebana barabigize ibintu binini cyane gose tena bacumitanira mu gihugu cyane umwe yari umurundi uwundi nibaza ko yoba yari mu Sierra Leone hanyuma baca bacumitanira uwo yacumiswe yaravuye ku nzu y'umu Sierra Leone hanyuma baca baza gucumiteranira ku muntu uzenya ku Musudani kundi muhano mu yandi majambi izo nzu zibiri zari umu Sierra Leone inzu yiwe yegereye y'umuntu uze y'umusudani rero wa mukobwa aba yazanywe na wa Sierra Leone hanyuma baranywa inzoga hiyo barahaga acaza ino naho kandi ko wa Musudani acahuriraho naho ndi umurundi baja bose muri kapote batanga gukubita inkuru biyago birabashuha wa Musudani yinjiye mu nzu yagezagaro ari mu nzu yumvise induru agijaje kuraba umuntu wabandi kabaye ababanyi bamaze guhamagara na ambulance zishitse egani numva nyene ibintu re nk'ivyo babibonye ugati no twarababwiza mpunze mugwa muzana surumva rero hanini inyani kaneri kibabaje n'urugwaruka urimo rarusigurira ntibavyumva kubera besho usanga bavukiye hano abandi nabo bakaza ari batoyi bagakurira hano hari ibintu bimwe badatahura nyene kumenga nta kibazo so rero ahani ico novuga cyane nk'aya makominote yiwacu barakwiye kugwiza intuzenya inyigisho kandi izo nyigisho bakaraba bakiga strategy zo gutagetinga ugwaruka n'uburyo ugwaruka boruzana si ugwaruka kurubwira ngo muzoze ngo turafise information session ko muze ngo tubigishe nta no mazoza utegeza gushamwa ibintu byotuma biba ntuzenya biba targetinga kugira ngo biyumvemo kuza bonyene bizane atani nguvu na nyinshi ushizemo aho uraze nabo nyene birimwo akazisiki nikaburamo so ibintu nyene vy'amabarbecue nyene mwene ivyo kugira habeho ivyo biyago kwigishanya ni naho hacaviramo na vya bindi vyo kwigisha ugwaruka kwiga abantu kandi abavyeyi cyane abavyeyi uruzi yuko abavyeyi kugeza no munsi umwana muvyariye ngaha umwana aja ku ishure umwajije ati ntashaka kubaza umwana ati wize biki ku ishure vyagenze gute canke ivyigwa mwiga mwarimu akamusaba agenda akamubwira ngo nje ngo bino ntibindaba ngo muri Afrika twigeze twaja ku ishure no muyigera za kugirana agatangura kubigereranya na vya bindi vy'iwabo bamurindi ati muvyeyi naje tumubwira umwana we yakoze mu ishure tumubwira aho bimugorera turazi twofashanya kugira ariko tukarinda umuvyeyi tukabana no kwitelefone inamba ntatoye sasa cambere je kwanza numva imbere yuko tokwirukira ugo gwaruka ahubwo abavyeyi kubera abavyeyi barafisemo uruhara nabo nyene runini kandi rudasanzwe ugasanga umwana mwe arayerera hiyo ntamenya na kimwe umwana arafise ikibazo agizaraza kwimubwira ahubwo amushwimurira hiyo n'ibitutsi biriko
urumva gasanga ibintu ashaka umwana kumukurisha muri ya system yahari iwacu naho hari iwacu byari bitewe n'ubuzima hariya n'umubanyi yarakurerera umwana wiwawe rero abantu no kudatandukanya imyigirire yo ngaha ni yahari iwacu ikindi niyumvira cy'impanuro twohanurana uko biri kose ibyo twokora byose turi hano ariko jewe no hanura ko twogenda tukemvestisa no muri ya bihugu byacu yo twaje tupfa cyane aho bishoboka tubikora kuko hari aho bidashoboka hari ibihugu bimwe muzabidakora ariko aho bishoboka ari iwacu yo twavukiye turabe ingene twogenda kwemvestisa yo kuko ni twagera kwemvestisa tuzokwisanga hari n'abantu bariko bararonka ubuzi gusa turetse hano ni byayanka uvuga ati hari iwacu ndafise ahantu nashize agaturu kagene nibere muriko sinico nkwereka ikindi tudoge kuri cyo nyine uvuze gushira inzo hariya ni kimwe mu bintu c'intega bizoza kwera hari igihe wokora gakosa urazi ko hano system iriho n'ubwene gihugu barabukwaka bakagusubiza hariya rero sinzi ko ari umugabo w'iwacu menya waho nibigera gusubiza hariya mu Burundi acaza kuba mu nzu y'ibihundahunda yari yarasaze ntitumvudiza umutwe bitari bimeze neza ariko bamwe niyo nzira nyene hano nabandi bameze nkawe ntwaro rero zabo bantu bandi bafata ubutegetsi abo bantu bazoshira amategeko yaduka bazotumara uko zakosa gatoyi wowe turakwambuye ubwene gihugu aba New Zealand nuko nyine babagira bana bamufashe mu New Zealand yakoze kosa bavuga burije surumva gusaba gutegera ukora gakosa aho bavuga ati manu urakoze reka tugabanye turamuronse so competition twaje tuva gushira ya business abo bishobokeye byo ari byiza cyane ukashira akazu ukagakotesha ariko naho nyene hariya turakwiye kuraba urabona nta system iriyo y'abantu bagirante baruhinga after y'amazu y'abantu bari buraye nka real estate afi tufise nka real estate y'umuntu kanaka twokwizera hano ngira ngo twaramubariye ngira ngo bazogerageza barabe ngene bogenda badufasha kugira ngo abantu bagiye gukora business hari ko hari ugenda hariya bakakuzengagiza ngo zani icupa zani iki girane bazanga hari abantu baca barambikwa hanini yanavuze inzu yawe uyifise ukamenya ati ndashize muri ino shira hamwe rizo yinkoteshereza kandi ikwirikirane niyo umuntu yokwa nka kuriha barafise system bashaka kumwirukako amahera kaza amahera yacu so ico nico kimwe kibuze urabona urashaka kuyubaka ukayiha umuntu akayikurabira uwo muntu akirira inzira ngaho ntacibaye kwera yiruka inzaho ufite mugabo ujya muntu ayikotesha amahera arayatanga mugaga akakatira mu mufuko wa muntu wayirabisha wamukuraho wundi uzanye nyine nawe yigasanga nuko nivyo nibazanya abo twashoboye gukora byinshi sinzi ko hari ikindi ubona twokongera ko mu bibyo by'impanuro ikindi abantu biteho kumenya amategeko ya kino gihugu nashejana amategeko yibarabara Manuel president wa community y'abarundi yama yabisemereye abantu benshi ntibitaho kumenya amategeko rero hama abandi ugasanga ntibamenya n'ingene bidefendinga iyo bageze muri court ngaha canke iyo bafashwe abandi bashaka gutanga ngo harira na police rero benshi bagira ngo nakabanga bakareka no kubwira abantu bakirikare yagena muri court ngo bamukatira gatatangura kuza gutabaza ngo nimumfashe we bagukatiye byarangiye azogufasha so rero amategeko bakamenya ukuntu system ya kino gihugu ingene yubatse kesha bamwe barize ubwene gihugu ariko sinibaza kubigeze bitaho kaya gapariti urabona ko ari pariti zine kaga pariti kajaye na politiki ya kino gihugu nivyo yize avyiga nukubamba gusa ugira yironkera irya certificate amabada eno so amategeko ivyo bintu hanini yabakabimenya kandi bakamenya ni gute bakwiye kubana n'abantu bo muri kino gihugu ivyo twavuze myanya byo kwiyubara mu ibarabara yego reka ndagushimire cyane wakoze murakoze cyane gose turabashimiye mwebwe mwese mwahevye ivyo mwariko murakora mugakurikirana kino kiganiro cyacu nimba ufise comment yandike aho munsi nimba ukeneye ko twoguhamagara nawe ugatanga ibyumviro byawe
hano Desorirum TV twugururiye abantu bose abari hano Adelaide naho buri mu ntara turashobora gukoresha ikoranabuhanga tukaba twovugana hanyuma mugatanga ibyiyumviro byanyu murakoze cyane mubana imana